Ingaruka mbi z'ibi bibazo bihanze igisata c'amalaboratware mu Burundi, ingaruka mbi ya mbere birasubiza inyuma iterambere ry'igihugu. Iterambere ry'igihugu risubira inyuma gute? Ni ukuvuga mwayo malaboratware nta cizere heza ngo bayagirire ko ivyo bapima ari vyo, kuko badakwirikije ibisabwa kugira ngo bemererwe gupima n'ivyo bapima nta cizere kiba bigifise. Iyo ata cizere rero bagirirwa muri ivyo bipimo bakora, ababitura babiturana amakenga, hanyuma kandi n'ubituye iyo bishitse bakamuha inyishu zidatomoye neza kubera uburyo buke babikozemwo, kenshi bica bituma imiryango isesagura amatungo, yivuza ibitari byo kubera amalaboratware yayibeshe. Ahandi naho ugasanga bariko bagura imiti izimvye kandi bitari bikenewe, ubutunzi bw'imiryango bukahahonera. Kubw'ivyo rero vyoba vyiza ayo malaboratware yose akwije ibisabwa kugira ngo yizegwe kandi akore atange n'inyishu z'ibipimo nziza cane zikwije. Ku kijanye nuko atagwego ruhari rutunganya uwo mwuga mu gihugu c'u Burundi, ingaruka mbi ya mbere mugize imisi muvyumva, aho muza mwumva ngo abapolisi ngo baje ngo bafashe abaganga ngo bariko baravura ngo kubera ngo umuntu yabapfanye, ngo basamaye canke ngo bakoze nabi. Ibi rero urugwego rwitwa ordre nivyo ruba rujejwe kuraba. Mbega je nk'ubu nimba umuntu ico nategerezwa kumukorera nta kimukoreye, uwo mugwayi niwe azobimenye? Ifoko haba hariho uwundi muntu abizi nka jewe azomenyera uwo mugwayi ati uyu mugwayi yari gukorerwa ibi kubera iki none utabimukoreye. Kubw'ivyo rero umugwayi we ntiyimenyera ivyo akeneye, mugabo uwo muganga atakoze ivyo bintu yategerezwa gukora kandi abishoboye, canke yigumije ko umuntu yategerezwa kumurungikira abandi bantu kandi abibona ko uwo muntu ari yandanje, uwo kubimenya ni mugenzi we abizi. Nico gituma dusaba ko ubwo rwego gojaho kugira ngo ibi bintu bijanye n'akarangamutima k'umwuga vyubahirizwe, kuko kenshi abantu barinyegeza inyuma yuko ibintu bakora bitazwi bagaca bikora uko bishakiye, kandi urumva atavyuzi uyoba ubuntu umenga yakoze kandi yakoze nabi. Uwo kubimenya rero nuwo bize bimwe ari hejuru yiwe acabona ati wewe wakoze nabi aha hantu. Niko kamaro k'urwo rwego. Urwo rwego rero kuba rutahari, murumva ko ubushatse arikora ivyo yishakiye, kuko ntawe uzomufata, ntawe uzobimenya ko yabikoze nabi canke yabikoze neza. Igisata ca laboratoire ubwaco ni kimwe mu byo twita spécialité de la médecine. Ni igisata novuga c'ababinonosoye nyene, ariko rero ababinonosoye bari ku nzego zitandukanye. Hariho abari ku rwego rwa A2, urwa baccalauréat canke licence, hariho nabo ku rwego rwa A1 abo twita abatechnicien supérieur, hakaba nabo ku rwego rwa master, nabo ku rwego rwa doctorat. Aho dufise agahaze cane rero ni muri abo ku nzego z'ababinonosoye baminuje, abo ku rwego rwa master na doctorat, aho mu gihugu kizima atabafise master bashika 10, nabo indwi dufise ubu babonetse muri uno mwaka wa 2022. Mu mwaka uhetse niho habonetse abashika 5 babonekeye rimwe. Ahandi abo ku rwego rwa doctorat PhD nabo nyene ntibarenga 5, bose bari mu bitaro bimwe bya Rwakarede muri hôpital centre hospital universitaire, nta handi bari. Na laboratoire nationale de référence dufise yitwa INSP, abari ku urwo rwego bafise umwe gusa, ari laboratoire nationale de référence. Murumva rero turacafise agahaze mu bavyize babinonosoye. Ahanini naco gituma mu byo twasabye twavuze tuti bugurure ibisata bya 3e cycle kuri iki gisata kugira ngo n'isi itwizere mu byo dukora, kuko iyo dufise impamyabushobozi ntonto
ivyo dukoze ku rwego mpuzamakungu ntivyizegwa cane, vyizegwa cane iyo hariho abafise impamyabushobozi zo ku rwego rwo hejuru barimwo mu bakoze ivyo bikorwa vyo guhagararira amagara y'abantu na cane cane ivy'ubushakashatsi. Murazi ko mu laboratoire igikorwa nyamukuru kiberayo ari ubushakashatsi.